ngomba nsubira kandi gufaka rugira kabiri ugomba kusiga nkuko so wawe yansize yewe presta je ngomba kuri portail ukambwira ati kina ngazenza kingwe cyane enyo tero kina neza hehe ngakina urampa uriko kurega ngo ngo mujyango aho uri kumubasa gasene arabishoboye ngahambwe gucya tushobora umuti maze kubona afite ubwiza bw'ibaba nije saba cyo niki ndicha nije saba ndoge ndaro kukiwa Anita ndagukunda Claude ugiye kumbona njyewe Karoli ndinde kuri wewe Claude nzomera njyewe ninde kuri wewe Claude yes urege ubanze je navuye mu nyamfunguye ndabazi okay nta kibazo bwe ahubwo akayabaga icyatumye nza kukurondera sikindi nizere ko usanzwe uzi neza yuko je na Anita tumaranye igihe kinini cy'urukundo nari umbyiriye urukundo rwacu ndabona yuko gotera intambwe muri ko gutera intambwe rero jewe na mama na famille iwabo twaragiye hamwe turavugana mbona yuko hageze yuko Anita shobora kumwambika impeta ku mugaragaro kugira ngo atabe umugore wanje w'ibihe byose by'ubuzima bwanje rero niyo mpamvu nahisemo nari namubwiye Anita azobikubwire mugabo Anita aravuga no genda ubwire umuhungu mugenzi wawe tavuga ati reka nze ndababwire nkaho nka president wa team kugira ndakumenyeshe yuko je na Anita tugomba turushinge nimba ari cotisation cyanke kugira ngo atuzurondere nimba ari Karenzo kugira azoze kudukinira comedy cyanke nabandi bazoze kugira badukinire comedy ku munsi wa cy'ubugere Niko ubona ko ibi bintu muri ko murabyibutishya cyane no kuvuga je nkundanye na Anita ujye imyaka myinshi cyane so hama ngomba ko nubaka kugira ngo ndabe ko mama wanje ubone umuzukuru wanje me ubiravye nka aje iwawe tegeza kwanza kubyo ubuzima good nta muhungu aba muto president nta muhungu aba biske ukeneye wewe nawe witwe papa yes niko nitwa papa hama ikindi nacyo nababwiye uko kuko murazi neza ko mwavuze ati upendo mkundi ubumwe okay rero cotisation cyanke intererano muzoduha izodushimisha cyane nkanita wewe kuko atsanzwe ari wakera cyane muri timu yiwanyu nizere ko muzomutera iteka Claude kuje gukuterera nta kibazo ariko Claude ari ibintu wenyine uriko urabibona kwanza muri club sawa ibintu by'cinema biriko biradutora amahera menshi sawa abantu ugasanga amazu sawa nta kibazo mbotu nkajewe nk'umupresident wa group sawa mbona ko noshobora kuguterera nka igazi mwifana so iyo gazie ni wewe gusa cyangwa ni timu yose no iyo gazie ni ya timu yose Mwenyuro TV Imwenyuro TV yose izoduterera jewe nani nukuvuga jewe igice cigaziye nani igice cigaziye urumva muzoduterera igazimwe sa murakoze rega burya murakoze ndabashime cyane nizere kandi ko muzoza kudukinira nkaga comedy canke aga théâtre gatoya kugira abantu bazoryoherwa oya Claude ivyo navyo birimo sawa kubera aho ni presque ubiravye kwanza ni business sawa dukora sawa mukatwe turabakinyi Anita n'umukinyi naje no ibyo bisaba kwanza ibyo bisaba muturihe natwe sawa urumva kubera turi muri business sawa nakarenzo cange Anita kuri diploma nani Delicia kuri diploma yiwe mwaragiye muramukinira me wa mama gende ninde uyo uriko ravuga Delicia ama wewe ninde
jewe ni Claude. Sawa. Aho ariyo differa ya Anita, Claude, sawa? Niwe nyene uriko uravuga. Delisi. Sa nta kibazo basi muzodutereteka kugira ngo ati kubugeni bwacu bazobona ati abastare baje abastare ba Imwenyuro TV bashize. Nta kibazo. Hama akayabago reka ndakurindira uheze cyo kugira tucumerekeze sibyo? Nta kibazo. Sawa peti. Abashi. Urazi ibyo Karoli yabwiye. Wazodutereriga zimwe gusaifa. Oya. Imagine vraiment. Ijya timu yose ningene turi benshi. Muri timu igaze imwe gusaifa. Zari blague. Anita oya. Vraiment ni imyaka wamaze ukina muri bijya bintu. Ntuvyemere yari blague. Kweli. Usiboshaka kukumva. Kama ndakubaza sheri. Kweli Karoli kenshi adakunda kuna Jenny. Igashika biramenye. Po. Jewe ijya ejo kuri seni muri repetition nayikinye neza arambwira ko nza kwikina tugezeho acavuga ati Claude we nukina. Sheri mbwiza ukuri Jess ntavyo nzi gukina. Urabizi ariko ntavyo uramenye. Come on. Bebe jewe mbwiza ukuri cyo kunonyene nkina. Ndakira ntibasubizemo vraiment. Ntavyo uramenyera ni Hagati ya Claude na Karoli ninazi gukina neza. Karoli arabizi kubera ari we chef wacu. China fushije gute Karoli. Urashobora kumbwira ko Karoli andutajya gukina. Kandi je yo nkinye ntibasubizamo. Bebe ndashavuye. Oya ni Claude David. None se warurindiriye. Nawe. Umugabo nubwo noba ntazi gukina nubwo noba nkina amahopa. Negizwa kuba ari am the first kuri wewe. Ndwa mbere. Okay. Uraje ko jewe. Oh mama, karimu mama. Mama. Wali wacherewe tena kwa kaniki. Nawe wewe. Mimi narusha. Nagenda tembera rero. Uja na rero mugabo mugana narusha. Mama. Narusha gose. Ndana ngiye kuraba ya saa. Ngiye kwiraba. Basha. Wangu turavugana aho acambira ngoya. Ushobora kwibangura yihaye abandi. Uje ndamuyenga buke. Ataratira nyine. Mama, bakwemereye asa. Sheri, takubyiza ukuri yo saru iravye. Tukazoye kuramo makiyaje. Batovuga ko twakoreye manejo yacu. Iyo iburaya. Ndagutwara cyane. Mama, merci beaucoup mama. Mama urakoze mama. Mama. Mama, ya decoration twanye kamujura kumira kureja mahera. Bebe. Uravyo decoration. Bazovuga yuko Anita yarongoye no mu diaspora. Kweli. Mama. Uvyo ndi mama ndagushimira ukuntu gushimira muvyeyi mwiza mfite. Nani kama mama? Hakuna. Erega ntegeze kukuryohereje. Kubera uri imfura yiwanje. Mama ndagushimiye cyane mama numva nezerewe mama. Nezerewe cyane mama. Shaka kuryoherwa unezerwa nk'ukuri imfura yiwanje nandi bikaje binjohera. Urakoze mama. N'abantu bakabona yuko ego n'ukuri Claude bamubwira ibintu byiza gose bidasanzwe. Ahubwo badova bavuga ko ari umwana wa ministre cyangwa Mama urakoze. Hama mama ko yaguteguriye injya. Sizogenda kuzira. Yego bugye mugabo numva narushe. Mama hama ndagusezana kintu. Mu njoro ndaza kugurira kakantu ukunda. Kakantu warukumbuye. I promise you mama ndaza kuzunda kakuzamini. Ariko kandi biraneze cyane. Ku mutima numeze neza. Kubona ko uraganira n'umukazana wanje neza. Urakoze mama. Nuko muraganira. Nigihe muzobana nuzumujye kwara. Mama urabizi ko je n'umwana mwiza. Nta makofi zo mukubita kabisa. Yego sawa. Nanje ngiye kuruhuka. Urakoze mama. Hama na jewe ndaza kuzoraba nimbare ejo ngende kumurabira urushungi bwiza cyane. Yego. Zino tucyanyima. Oya mama nazoza. Mama nico kintu nagusezeranya nuko nzokora je mu Rwanda. Sawa. Urabona rero sheri. Umuvyeyi Ndamukunda cyane mama. Urabona kamara tugiri? Cyane gose. Yaba wewe. Ntibari kwemerera kuba bazi ko uri umubosi biki. Hamikindi nacho.
iyo sare ni nziza cyane uzobwira abantu biwanyu bazozi bambaye neza kameme kugira nitwagira na video abantu bazovuga ati kuri ubujya bugeni bwa Claude na Anita hari gusaba siri muri bari baje. Urazi ikindi naco nibagesheje. Yego. Abi wacu bazokwambara sare. Kweli. Gusa mama nonzo kwambara nyine ibindi nyene ariko abandi bazokwambara sare. Ntacyo bebe aho byaba bishoboka iyo habaho telecommande yo gusimbisha imisi nari gusimbisha imisi kugira ngo atumunsi wacu ugere. Nibuca. Mu gutambuka. Uzodeke nyine kugira ngo babone. Claude uremeye kubana. Yes, ndemeye. Mu mutima ati oh la la. Ndetse nakubwiye hari umugenzi wanje ariko akubwira mariage. Come on over. Chewe Anita, ndamwambitse Claude impeta y'urukundo. Naratwenze. Nanje nukesha. Bebe, jewe sinakubesha. Bebe urazukunda bebe. Yo, come on. Ndazi ngaho wambaye ikanzu niyo tayi yawe umego n'ikiziga ukore kimana bebe tuja kujana sangapi bebe tuzuke DJ ejo sivyo bebe sishaka kupandira maisha kama hera nyene eba era kugiye ni dutezwa kubemeza come on bebe mama uzavyara ivyana vyiza biraboneka bebe uzavyara ivyana vyiza Yani mke wangu nina moyo furaha sana. Mwanangu Anita, nataka kabisa malezi nilikupatia leo umenilipa. Hivyo umenishimilisha hivi wai nchi yote ya Bujumbura, Burundi nzima. Nataka nikutendee mambo mazuri sana. Tashukuru baba. Sana kabisa. Nakutegemea. Hata familia huko kaenda ndani wakubali kwamba nilikuwa mtoto wa mwanaume kabisa. Mwanangu Zipo, unaona mambo mkubwa wako ametufungulia baraka. Umefungulia milango yote ya baraka. Yaani humu ni harusi na harusi na harusi kweli. Nataka ushike mfano wake. So naona hiyo chumba nataka hiyo sala nenda kufanyizia harusi ndani. Ni ya kwanja hapa Burundi. Baba ni nzuri. Nzuri kweli. Asikwambie mtu. Wewe acha tu. Ni nzuri yani nimeipenda. Mama yako kabisa naona alikulea vizuri. Nampenda sana. Kisa unaona mamako anawalea, anaishi ndani ya nyumba hii. Hivyo kwa watu. Baba nataka mama siku hiyo, yani avae hiyo nguo. Pale kwenye kila mtu anasema kweli mama Kiani. Na wewe baba nataka costume. Mwanangu, hiyo koti nitavaa hiyo costume kweli. Najua. Hata wenzangu wakuu waone kwamba nimeolewesha kabisa. Nashukuru baba, nashukuru. Yani najisikia raha. Wazazi wangu. Napenda sana. Nasikia furaha sana kabisa. Asante. Umeona mfano ya mdogo lakini soma masomo yote umalize afu ufanye harusi nzuri mwanangu. Na atafanya harusi nzuri pia. Yes. Naandaa surprise nzuri sana. Wow. Surprise hiyo itakuwa nzuri katika maisha yako. Kweli baba. Ndio. Yeah. Nataka nikakuona na utukufu siku zote. Baba nafurahi sijui ni ndiye. Huyo mume wako huyo. Ni mume mzuri kweli. Nampenda sana. Huyo Kiana naona ni Kiana mkarimu kabisa. Mtoto mzuri sana. Mtoto mzuri. Mtoto wa familia nzuri. Ndio. Nawatakia kila laheri. Kila laheri. Mwenyezi Mungu awalinde na nyinyi mlee watoto wenu. Amina. Kama sisi tumewalea. Ndio. Hiyo nawatakia kabisa. Nashukuru baba, nashukuru wazazi wangu. Nawapenda sana. Mwenyezi Mungu awazidishie. Amina. Amina Anita wa. Mungu akubariki na kulinde kule unapoenda. Asante mama. Akufungulie milango ya baraka. Asante mama. Wewe mwanamke mwema. Asante. Allo baby. Twari muhira n'abavyeyi tweko turavugana tuyaga dutera inkuru. Okay. Ejo sangapi? Saa 3. Sawa. Merci. Okay.
mama yari Claude ko arambwira ibyo gutora urushongi ejo saa 3 yego. Baby. Vite? Karibuni. Stare. Mezele. Okay, hama baby. Nisere ko uko nari nakubwiye ko nzako kuzana kumira gwatwira cyangwa sivyo. Kuko ni nabonye ati nizanye jenyere cyangwa ukaza uhava usanga watoye y'amakanzu mabi. Okay baby, urashobora gutora ushaka baby. Ewe, cyaguye. Oya, tora. Kubera Baby raba nziza iyo ubona yuko yo ipendeje. Umependa hii? ndio. Ya Hii 200,000. Lakini na wewe mingi hizo sana. 1,150. 150. Unapunguza sijapenda. Sasa unaona wewe ndio walikuwa namweleka. Okay, raba basi ushaka. Baby mjembo ni iko aliyo sawa. Baby wazia. Nimesema hii. Hii. Boss hii ni ngapi? 200,000 hiyo. 200,000? Yeah. Baby ndio umependa. Hii ni washimi. Nzuri. Chagua basi wewe. Ni wewe usawa son kuvuga wewe uza kushaka. Ushakia gute? Ushakia. Ariko baby jembo nangafite makanzu meza haya. Oh yeah baby, abani bafite amakanzu meza ngamukina aho. Na tugire basi. Okay, Nanga. inanga. Haya basi napungua ndogo. Hii nitakupa kwa 170. Sawa, acha nikupatie kwa 100 na franga 50. Sawa. 100 na franga 50 na kuachia 100 na kuachia hizo 150 tarehe 11 tukifanya harusi na tunakuja kuchukua. Ndio mpango hiyo. Yeah. Baby waishi. Sasa mbona sijapima? Baby ndio sawa, uraje kupima raja sivyo? Ndaipimira muhira? Wewe unaweza kupima ngao bwana. Sivyo? Kandi sheri tugira ningoga tuje muri repetition. Hey! Baby, urasibagi. Oh my god, baby. Urasibona nibagi. Sawa, reka ubingine amaze kwishima sivyo? Sasa nazanye amafaranga make. Ndaza kuyakuza na kugora. Ni nyene nkwisha. Sawa, hamna shida. Itariki 11 tuzogira. Nizere ko na salon zocha mu mchanurira nga. Yeah. Poa bro. Na makeup kila kitu. Sawa. Hamna shida. Poa bro. Poa. Sawa bani. Karibu tena. Baby, tunaenda mazoezi. Merci. Tunaenda mazoezi. Tunaenda mazoezi. Ni wayibonye aho shaka ndinde kugufotora. None kuri ntapimye. Tuwai utakuja pima wewe naye. Baby. Umva Claude, no, wewe wagarara hano. Sawa? Nawe uri sawa. Aha, musanze uyu mukobwa ari iwabo. Sawa? Urumva? Hama icyo ushaka mukine mwaka kanya. Uyu mukobwa musanze yuko abavanga mwese babiri. Sawa? Ama wewe na Karenzo murabagenzi. Sawa? Uriko uranyumva Claude? Sawa? Okay? Préparation. No, nicho kituma na babyuku. Nitukubita ni ngumu. Nitukubita. No. Umve. Claude uratangura buyiwaye. Nakonda bazanye. We na babyuku aho mumaze gushika, sawa? Iyi ni shortcut. Sawa. Uko ni? Sawa mwari. Sawa, twende kazi. None ndemera umwe canke ndabanka bose. Umve. Inyishu iva kuri wewe. Sawa? Inyishu iva kuri wewe. Aba babiri sishaka uze kuchagura numwe. Sawa? Aha bose shaka ungene ubwirukanye kuyisema. Sawa? Uko uranyumva? Uko uranyumva? Cyane. Sawa. Twagiye. Okay, stand up. No, Claude. Claude, sijana uko mna Claude, ungaliza Claude. Sawa, tuende. Sawa. Stand by. Serious, be ready. Action. Nakubwiye Claude, sinshaka uongere kumvugisha. Uyu uramuzi ko ari sheri wanje. No, ndari kubabwiriza uyu Nadesh agatangura isenge. Sawa? Nadesh, tangura wewe singe. Claude. Nje ndiko ndavuga. Sawa? Nje niwe umwigisha. Sawa? Umve, shaka wewe nyene niwe utangura isenge. Okay? Ubabaze kubera ikibaje ngaha mu gitondo. Sawa? Twende kazi. Action. Mbega mwebwe ndababaze kuba mwanzindukiye muri kino gitondo muri babiri nibiki? Nadesh. Ndakumva. Ni ukingina worumbira yuko unkunda ndijenyene.
nkarumbwira yuko utambuze umbuze jewe natirorongo nkarumbwira yuko ndi number 1 ndibuka amajambo asosa warumbwira Nadesha kumbe ajya amajambo yose yambwira bwa rumubeshe narakubwiye ko ari sheri wanje ni wiki kutunjirira tureke Pause. Claude ntiyari hazi ko wewe ukundana na Nadesha. Naramubwira. No, hey, stop. Karen, umviriza. Kare. Okay. Nubwo mazi nshaka myinshi cyane. Nicyo gituma abantu bagufiye sizi ngene mu mezi. Tugende sawa. Hey. Kori biko. Sawa mwarimu, action. Umviriza ndababwire. Sinkeneye induru muri runo rugo rw'iwacu. Mama aracyajyanye. Hama mama ashaka byuka byumve Nadesha uri bagiye abakobwa je narese ku bwawe Nadesha uri bagiye Nadesha uri bagiye amafaranga maze kuguha wewe Nadesha mama wanje arigeze kusama amafaranga yo kujya ndamwima mugabo wenda guhereza amafaranga y'amavuta kumbe waramvangana n'iki gicupe kiri ngaho Karenzo action Nadesha ubukuru uwungirirane n'uyu Nadesha kino nkeneye kumenya Nadesha nkeneye gusa kumenya kuri kuvuga iwawe ijana kwijana uyu mpungu muragendana cyangwa nawo mugendana bien sûr que oui turagenda no sindiko ndavuga ishimbwa ndiko ndavuga ishamwe n'imbwa Umviriza nyese muri uno mwanya nta rumwe afite ijambo riri wanje utegerezwa kumbaza twende mama twende Nadesha come on umanza kundindira ndababwire sibyo wowe ndagukunda nawe ndagukunda Nadesha ufite imitima Pause. Okay, Claude, cheka uduze ishavu. Sawa. Paka Nadesha. mvuge cyane nduzu cyane Action. umviriza sinkeneye umuntu adiskita n'ibyo navuze nyese Nadesha ndagukunda Nadesha uri bagukunda Nadesha ndagukunda Nadesha urugi wacu uri kurotera iyo nduru bara no Nadesha I love you urabona uyu rero no ukunda akunda jewe mama yangu Nadesha nkunda jewe Okay. Come yuri he. Hariya zunguruka kuri mufuko. Yasma, come he. Oh, What do she say? Nani yeshizehe? What she say for? Yo. See you. Carol yo Nani yeshizehe? Carol yo si pon la Carol si yo si Mionye Mugini Claude None Claude, home yawe yashitse hariya gute urabona ko washitse kutubuza amahoro yari mu mfuko No. Tubireke ivyo kwanza tugira akazi sawa. ego mutwara byabaye wabibonye bigeze Kawa nabibonye shari kare. Numiwe. ibintu birazana Carol inge gato Nibeki. turabana tucyara ndakeneye ko tuyaga Karenzo. Ariko nubona ko amasaha yamaze kugera. ingo nacyo asha burya nashaka tuvugana ibintu gusa nashaka tuyage turi babiri Byerekeye iki? mu bisanzwe Karoli nashaka ndakubaze bijya bintu byabaye ari ikintu wowe uzi muri byo Ibiki. nobonye ko Claude ijya ni asthma ou bien wari uzi ko agwaye asthma No. Sinari ndabizi. none ko ari ikintu nabonye hajya nyene ari ikintu nabonye gusa sinashaka ko none kigumiza mu mutima Igiki. wowe nabonye waturya pompe urayishira mu mufuko none wabigize kubera Sawa Karenzo. Me nimba wabibonye c'est bon. Reka ndakubwiza ukuri. Karenzo. Ubona ko
Claude aje kwinjira mu rukundo rw'iwanje na Anita. Urazi none shaka ngire ibishoboka byose kugira Anita na Claude bahebane. Kandi ndagusabye Karenzo ubimfashemo. Ndabe ko ntushobora kugira separation hagati ya Claude na Anita.